Mozana. Karibu. Wewe. Sio. Ego turazi ko wahuye na byinshi bibi bikubabaza biguciye intege siko kugira ngo filme ikigwa isohoke ije ku rubuga rwa YouTube. Twarabonye n'amatariki wari watanze siyo yasohokeye. Twavuze ku bibi byagushikiye mbega nibihe byiza wahuye navyo kumbure byakoroheye kugira ngo movie yawe ishobore gusohoka. Cyane cyane abantu bagufashije cyane ngiye dushimye. Ivyiza rero umva ni byinshi biba bifite n'agaciro kanini gusumvya ibibi kubera ibi naco biba bimaze ku buzima bwacu. Iyo watanguye ukorera umuntu hagera igihe nawe gateye nawe mukumva gukora ivyo wawe ni ivy'agaciro kanini. Hariho benshi baba bavyifuje bakabananira rero Imana ishikanye kuri iyo ntambwe ndabishimira Imana. Filme namuntu yo yikora na wenyene. Naho ufise uburyo uvuga ati ndafise amahera yaho cameraman n'ibindi ukabangura wenyene ugatwe kiwawe nibishoboka kare na Bibiliya barasitwara na Bibiliya bakazigendana nyine basumbwana batazigendana cyakunambiye gusanga umuntu arasenga bivuze ko korera Imana yego yinyegeje mu mana birashika birashoboka uyu muntu kwere none wibaza ko uwo muntu yohanwa cyo kimwe na jewe ntakijijwe Simbihane mane zutanga navyo nimbizo tubabarira nimbizo duhana kuje tuvyumva sinokubwira namakuru maremare kuvuga umuntu yinjiye muce numva umutwe wanje kurayayuka nukuri kuyima. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Step Media channel program for this industry Abuja Flavor. Chekenya makuru cyama kibazanira amakuru ameze neza cyane muri no industry yacu 257 wherever you are nawe mukunzi wa Step Media 257 turagukunda ndagukunda cyane kandi big asana kuri support wamutwereka biracuka cyane ku mutima ibyo ukora nibikora inka kuko aho tugeze hose tubikesha we mukunzi wa Step Media wacu 257 kuko urumva yuko si bose vraiment aho tugeze si bose bahagera ariko twebwe twarahageze kubwa wewe mukunzi wa Step Media udashika intege ukamudukurikirana ibihe byose byo tuguhereje ukamuri update ku makuru yose twamadugushikiriza tuguhereza ndakubwira ati ni Beni kuri micro behind the camera ni CK professional yeso mutumira nje witeka ni Nyamunini je namwita Nyamunini ndamwita Nyamunini ariko kurundi ruhande abandi akaba bamuzi kuzina rya Ornella Mutoni je namwita Nyamunini kubera ibirafise mana yaje reka ndamumwanya baramutse acha tubwira ivyerekeye ubunini bwiwe Ornella bite sawa Oro omeye ego kuri miss met yazanete bien sana gaklima kubona kameze guteganya ni sawa baramubwiza imisi musaba imvura n'Imana yarabumvise yabikoze ibandanye ibandanye canke umuntu ari kumvura akati nyene izira cishiramwe ukuntu akazi ko hagarara ariko akayaga ni muhuza wewe akazi kwa kujya kuntu imvura izindukira agasanga washerewe mu buzi ariko urumva ariko abandi nabo batumbarira mu mvura Ornella niyo mpamvu novuga ati twese tworoherwe basi ariko urabona nk'ubonye ko yacitse ni bon ni bien ça sivyo none Gesi wakoze Step Media kuri 57 Ornella kubwira ati rero akabeho ni byo agaklima ni sawa sivyo none kandi ko turegereza muri ya misi ya Christmas nawe iri kuri mwe kwibeze guteye nawe mudandaza nawe turarindiriye bash nibiratangura abantu ngira turakenye twese tunane nibaze kukene buri wanje kumbe nabandi barakenye bararemvye we abantu bararemvye hari ubukene guseka tuvyize usanga Noel yegereje haburi mistatu uzosanga batanguye gukora mu fuko barayegeranije barayabitse turindire twizere ko bizameze neza cyane cyane igeze cyane tubyitege neza ndarakeneye kumenya ivyo Ornella afungura mu gitondo saa 6 no mwijoro kuko je kunangana birantera amakenga
je mu gitondo sifungura nywa energy yonye energy hanyuma midi rero ndafungura ndifungura ngo nuzurinda kwaca mbura amahoro hama no mije nyene ndafungura keya nkaca ndyama kumva ashaka guta ibiro byaranze nakamara mani dukuri kwibara ariko urumva bato barabikeneye kuvyibo bwa naye ndiko ndavyibuha cane nari nabandanye babona bizogenda gute wewe ndopasuka ariko ni sawa nako bikubereye ariko vraiment navyitwaramo neza okay manishimwe ugabanuke rero canke tugusengera gatonya nk'ibiro 10 ni bien none nko dufate abo ngana nkuko jewe ngana ndi muto nkucanke ya ivyo nabishaka ivyo nabishaka ujumenga nagwaye vraiment ariko urumva yuko bari sawa ka dépense wori ukoresha mu guraza panoro zinini zigutwara amasambi oya hako nonda nibimberereka kandi umuntu akoranye mu biro vyibushe rumva bashi babona menga ndiko ndatobagura ashaka ati umuntu afite ikibazo tutaramenya neza yagwaye vyabiri nishobimana niko kino n'abantu bace bibaza ko ugwaye vyabiri nyene niko abarundi tumeze wonze uba wakoroye inda canke wagwaye mugera nukuri niko abarundi tumeze mugabo birashika ushobora kugira stress konda ariko je stress nanje ramvyibusha ariko kurundi ruhande abantu ntibakwiye kuza barabivuga gutyo kubera burya umuntu iyo ataye ibiro soit umuntu ashobora guta ibiro kubw'akazi kenshi cyangwa kubwa stress z'ubuzima usanga Ornella kumure yashize ko gafilme kiwe kuri YouTube arabona umengo tujize nitwo turaduga neza birashobora kunyondera amafaranga yagashizemwo gatangura ibiro bitangura gukoroka araba hariya terera amaso hariya garukiza hariya ivyo birashobora kunyondesha ndashobora kunyondesha izina ry'Imana dukora n'akazi mugende kuri YouTube ya Ornella yitwa gute Ornella ni Ornella Mutoni official Ornella Mutoni official yes ni Ornella Mutoni official bagire subscribe kuri channel yawe sivyo none Ornella ariko filme yitwa gute ICIGWA yes ni filme yiwe kumbere niyo ya mbere kuri Ornella itangura karire yiwe na cyane muri filme yiwe yinjira neza na neza nka Ornella Mutoni sivyo none iba yiraberero cyane bagire subscribe cyane nukuri turabakunda ni wa boss Ufise dushaka gukora mu mutwe babikore ayi nawe baravyumva nandi ngo bafise nta kitima kibagira nk'ubu bavyumvise ko ari kwa Ornella Mutoni official mukanya bacasa imbere y'abagire s'abonner barabere film Cigwa ni filme nziza cyane irimo inyigisho zitandukanye songo duhura nazo mu kibano cacu numva rero nuza kuhasanga ivyo gusa baza no kuryoherwa ubu nahigire barakuri Cigwa nyene urumva ni Cigwa nyene urumva dukora n'akazi tubabwira yuko mugira subscribe kuri Ornella Mutoni official bagire subscribe none bagire subscribe kandi bayirabe no kugisha kandi bayihanahana kuko hajya ikintu kigendeye abantu bagihanahanye cyane kandi bifasha bivana n'akazi ya filme yawe kuri ndi ruhande turabona no bakomande abantu barako barayishima cyane yego barako bavuga ati vraiment filme yawe ikozwe neza haba mu ruhande rw'amasanamu haba mu ruhande rwa cadrage haba mu ruhande rwo kwatinga byose bimeze neza cyane kandi abantu bararyoherwa cyane nanje ndaryoherwa ndiko ndayibona cambona ko mfise abantu bashigikiye bankunda cabindyohera urumva n'ubu rero Christophe Media bavyumvise gacaca kubikora cangerwa cyane bishoboka bajya 17000 dufise bose bo muri bagiye ko Ornella ubunyene bagiye ko ubunyene tenda kwa Jante none ubu nakamara mazi navyumva itakwa miracle bo bikora shaba kunza sitike kuri 5 je ndatanze itegeko nka Beni musanzwe mukunda jewe vraiment ndabasavye yuko mwagija kugira subscribe kuri Ornella official vraiment basi haboneke n'abantu basi n'ibihumbi 5 basi ego vraiment sivyo no anga umushano mbanyohe nukuri kwiba nukuri mufanye subscribe vraiment twaraye ko umwana wacu yotera imbere kandi na cyane turitiza ko byo baho umusaruro kuko muriko murakora dufate nk'ijya filme yawe urumva ko amafaranga menshi ya Ornella sivyo no filme iratwara uburyo twara amahera rimva utaronsa gushirikira gufata mu mugongo cumenga ubivamo cumenga gukora utamba wirorera niyo mpamvu tuvuga ati bwenda mukore s'abonner ko yatuzi nimwe ba boss Ufise mudahari naho twoshika ko utamba twirorera en fait turabakeneye tubatumirira cyane ko mugira subscribe kuri Ornella mugomba ndabisubiramo kugira ngo mugire subscribe kuri Ornella Mutoni official kugira ngo channel yiwe iduge igire subscribe nyinshi cyane ku buryo uzobe the first mu gihe azobashize ko kindi gikorwa gikurikira sivyo na Ornella nari twabonye cyane partie ya mbere yego irafise partie zikurikira zifise partie zingahe Ornella imbatari ba nzoshaka nibikiri banga en fait nzoshaka indi partie ya kabiri hama nange n'ibindi bikorwa twizere ko Ornella atazokwicara
oya sishaka kwicara niyo mpamvu ndashaka nyene mu mbe hafi kubera abarundi bakunda ibikorwa nitwo kuba hafi turi kurakora ibikorwa byinshi nyene mu birabe nkore mu birabe tubiraba mugabo gihe umuntu ariko arakora aho nela utwemera ibintu uzokora nukuri kwimana ndababwira rero genda mugire subscribe kandi kirese ninagwara cyangwa ubukene ukabandanya buba nk'uko ubibona ariko mana urabona ko ari ingorane imana nyene ni vyose imana izobikora neza cyane urugiriza kumira ko zoguma dukeye kunyesha iyo yaturemye ikabona ko hageze igihe ko tukwinjira muri filime ikabona ko hageze igihe dutangura ivy'iwaje nizi nibiri imbere kabisa nta mpamvu yo kwiganyira amen sema amen sema amen sema haleluya amen Yesu yakoze stepete kuri 5-7 ndaguha itegeko cyangwa ndakubwira ati genda ubikore n'ubundi cyane nubitabure nawe ngo niko ndagutegeka no ahubwo kwiye kubikora kuko umwana w'igihugu yaritanze arafata amamiliyoni yiwe arashira muri filme yiwe none arashyize ku rubuga atanje yirorera byobabaza benshi kandi byo mukinege kandi asanzwe afise n'ingabirano rero tugusaba nka wewe usubire gukora kare kiganiro ngire subscribe kuri Ornella Mutoni sivyo none official yego Kishiro kozo stepete kuri 5-7 yes ni gikorwa cha Ornella twifuza yuko abantu benshi bokira ariko kurundi ruhande dusubira mbega nkaho umaze kukibona wimaze yuko kimaze kukumarira iki nakaye ka party wabonye ko kagukonte wabonye ko kagushimishije wakunze ariko kurundi ruhande dusubira kuri Ornella mbega we akobona ko abantu bakwayitabira gute ko yakira gute jambo nabakora yikunda bivanye n'ukuntu cana rishasha natanguriye hasi bambona vraiment naco bitwaye ariko ndifuza ko vyotera vyavance shaka ko bihagarara cyangwa ngo bigire gute shaka bitere bije imbere rero ku kibazo barumbajije ngo akantu kankozeko ukubona abantu bako byakira gute mvuga bobo bandike muri commentaire akantu ko bakarabashimishije nawe ucutubwira ariko kurundi ruhande ubona ko abantu bako bayakira gute kuri bisa bon jewe mbona mengi kira baryohera ndavye kunna ama commentaire ko yaza film ikoze neza film irandijije ni cigwa koko numva ni ibintu vyiza byerekana ko baba warakoresheje umutwe mu kwandika no mu gukina kandi benshi bakora bivuga muri commentaire numva rero birandyohera minguvu zo kumva ko no bandanye nandika ibintu biri muri rusangi ngabandanya kwigisha nko ari ego nuko nimeze inamba myohuye nazo novuga muri filme yawe nyene nabiciye amazi usivyo warabiciye amazi bisigura nta mwanya wabihaye ego ariko byarabaye nakazi katagira ikibazo na kamwe n'ikivyigera bibaho kandi akazi kadafise ibibazo sinumva ko karagenda neza ahubwo iyo ufise akazi ukabona karimo ibibazo urafise ibintu bigukwega ugomba gusubiza inyuma navyo ni vyiza cyane urabona ko umenga vyoguha ko haje gukora cyane ko n'ubuzi impamvu bikobera gusubiza inyuma rero jewe haje ikibazo haje iki ndashinda binwaye byose ndabica amazi ngabifata nk'ibisanzwe nkabandanya je dushaka gukora kabisa ariko kurundi ruhande Ornella nje nifuza kumenya mbega ego turazi ko wahuye na byinshi bibi bikubabaza biguciye intege siko kugira ngo filme ikigwa isohoke ije ku rubuga rwa YouTube twarabonye n'amatariki wari watanze siyo yasohokeyeko wari wagize ikibazo cyahe Ornella mbega nibiki habaye iki byabaye navyo bon reka mumarayika ari kuyisohora ico gihe yari yaragwaye reka umva bon narakre cano mwarabibonye namwe ndashaka coming soon nukuri ababone baraduga ku buryo numva nanje ko barandyohera ego basha yararabwe gushika kuri dika sera numva vyari ibintu biryosha ari cano shasha mugabo harabaye ibibazo ku vyerekeye cano biba ngombwa ko tuvyihorera iyo cano iba mu kabugisi twarayibitse nyene vyayo mbabukre shasha niyo mpamvu ubona menga babone bari hasi natanguye bushasha ariko nyene inshallah mana niba turi kumwe izo bikora bajye bari baraje kiriya gihe bagaruke cyane haze nabandi gusumba kabisa inshallah imana izabikora tubyizere mu izina ry'Imana sivyo Ornella amen tuvyizere mu izina ry'Imana tunasema amen amen tunasema haleluya tunasema amen amen Mungu atabifanya kurangira igipupe Yesu kuri 5-7 ukumva yuko yagiye ahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye cyo yiwe yaragize ikibazo mbega bari bayivye Ornella wari wahaye umuntu araguhindukira araguca hariya ko tuzi ko tusige turabahaka benshi cyane muri industry yacu kuri 5-7 ndavyibuka mfite akagome mu mutwe gafite ibintu cyane bari bayivye oya yari yagize ikibazo cyane namuri yezanye bacane tuzi ko tufite aba informatique benshi ku buryo ugera no kuri stade yo kuyiheba ukagira iyindi
Ego naciye ndayihebangira iyindi urumva bon ikigo ceko kirateba kandi cyaho giteba kino nayo kirashavura ati kweri ki udashira ku bikorwa bejozo ngwaza ego byageze yarashavuye vraiment ndabishavurira cyane ndabiheba na mwashaka nervasi kweri kitabi bikorwa ibaze vraiment ndasenga ni inyikurikira izishavure akazodutevza izishishavure oya nsizosa kwatevza oya bwira ceno yawe nzozura kugusizura gute mwashaka ko ndobwira ceno cyane yanje nzogomba kugaburira ibikorwa ereka ceno igibikorwa yicaye nyene yasinzira ibikorwa ikigumuka amawocha yama cakoroka nivyo vyabaye yakoze manifestation rero ubu nzobigerageza nizisubira ariko bara zigire manifende zigire manifestation de oya hani bizosubira bizosubira tuvyize kabisa akoze sibete kuri gatanu indwi kugira ngo ibikorwa byabo bisohoke urumva yuko bahura n'intaba myinshi zigiye zitandukanye niyo mpamvu tubasaba yuko mubashigikira kuko mutabashigikiye bazova baje no kwa Roger basare bavuga ati amafaranga twagiye gushiramo hajya hanyu turabonye umenga twariheze sivyo ne gahonera turifuza yuko rero mutubodebukirwa canke yuko bitoba muri iyo nzira ahubwo bo bashigikira kugira ngo ibintu byanyu bashikura n'abantu benshi kandi bikundwe kandi bigere kuri bazane n'umusaruro sivyo ne gahonera na cyane cyane yes ego twavuze ku bibi byagushikiye mbega nibihe vyiza wahuye navyo kumbure byakoroheye kugira ngo muvi yawe ishobore gusohoka na cyane abantu bamufashije cyane tugiye dushimye ivyiza rero umva ni vyinshi biba bifise n'agaciro kanini gusumvya ibibi kubera ibi naco biba bimaze ku buzima bwacu nabwiye ko ndabica amazi ari vyiza bihari ni vyinshi yo watanguye ukorera umuntu hagera igihe nawe ugateye inama ukumva ukora ivyo wawe ni ivy'agaciro kanini hariho benshi baba bavyifuje bikabananira rero Imana ishikanye kuri iyo ntambwe ndabishimira Imana hama ndashimira Imana abantu bose bamfashije mu cereke icigwa abankiniye bose ndabashimira n'abantu bitanze cyane kugira bashobore gusohora icigwa kimeze neza ndashimira director yafashije kumfasha muri firme twafashanije ari Justin ndashimira cameraman nyama ndashimira Sike yaramfashije kabisa Imana imuhezagire ndashimira rero bendoa bwana bendoa yubaho yaramfashije cyane n'ubu turacafashanya kandi rwose bikomeye ndadodagura amazina bose abushoboye ntihagire nibagira desheshavu abushoboye ariko muri rusange wari wabavuze muri rusange nabivuze bamfashije mu cigwa nabavuze gituma abandi nabadondaguye nuko bo bamubwira batari indani muri filme mu cigwa ariko barafashije mu bindi bintu nakajya gahuzi wari wambaye muri filme ari umuntu wari yaragagutije kugira ngo filme ise neza gusa ni kari gashashe ninzira yuko umuntu atifashisha vyose byane gahunda bon filme namuntu yoyikora na wenyene naho ufise uburyo uvuga ati ndafise amahera yaho cameraman n'ibindi ukabangura wenyene kugatwe kiwawe nibishoboka nibikunda ukeneye naka nababiri navyo boshoboka niyo mpamvu urumva bose bagize ico bafasha rero ndabashimira Imana izobahezagire Imana izobahezagire Ornella basabiye ama wishes menshi cyane Imana izobafashe bahezagire kuko Ornella kubwira ati kaho ngeze no munsi ni kubwamwe bw'abantu Imana yaracishije muri mwebwe namwe muragamburikira Imana hamandagira aho ngeze no munsi byo ngahonera uzokamushima gucyo nyine ko ari abantu benshi cyane bo barafashije ariko batibuka gushima ego na cyane cyane sivyo none ariko wibuka gushima Imana iziguhezagire naho tushofise ndabahabwa ndabashimiye bashisuba nobahembye oya nza kubwira na muri film ibintu umuntu agufasha bifite inguvu nyinshi gusumba ico muhemba niyo mpamvu atutova ngo turahemba hajya muri film turafashwa ahubwo kabisa murafashwa bamenye yuko bijya bintu mudahemba cyangwa mudahemba nibazi babesha abantu vraiment turafashwa none gute murazi umwanya turakinisha abantu bafite ubuzi sivyo arahevye akazi kiwe araje kugikinira sivyo wowe umuhemvye kikingana iki cyangwa kiza kumushikana muhira ngo asumagira iki kinganye n'umwanya we yataye biragoye kuko dukoresha urukundo turafasha natwe abandi niyo mpamvu natwe badufasha natwe baradukenera twaja kubakinira niyo mpamvu natwe bakeneye bazi kabisa urukumva yuko Ornella kubwiye ati kuvyo twobaha twosanga tutabaha ibikwiranye n'ivyo baba bahevye sivyo none sigura iki ntace tubaha kumbere kiruta canke ico bakingana ico baba bataye bisigura n'abantu baba bitanze ako twobafata nabi cyangwa twobagiye kubashimira no kubasabira ama wishes ku Mana sivyo none twizere kuzokwamana nukuri nahe nenzo hinzwa n'iki n'amafaranga
kabisa yes ni filime yiwe urumva yuko iri kuyakutwa abantu benshi bagiye batandukanye ariko kurundi ruhande umuntu acifuza kumenya mbega ni nkayo akinyi b'amareresi abantu basanzwe bamenyereye muri film baba barakinye muri filime yawe ikindi bakinye harakinye ya Bendoy harakinye Dani niyo nkuru harakinye Dusabe Marie Grace bazi kuri Solange bazi kuri Betty harakinye Monia azwi cyane mu Nkinzo TV harakinye Juste harakinye Nyama harakinye yitwa Kiki harakinye yitwa Dada ariko ari benshi none abana bibagirana ko bazoyisha basanzwe bamenyerewe cyane barakinye vraiment nabiga barimo ntabiga barimo kuko tugiye kurondera abiga ucuhisamo kurondera abanyanyine basanzwe bafite amazina wapi nyine none wewe cyane kubera nyine uri proche yaba arabajama nyine n'abajama kandi nenda bakinira none bashaka kunkinira iyo zina ryabo kandi barizani wanje ni bien mufashage nugufatana mu mugongo ese donadori n'urukundo dufise nimba wowe nta rero nkagufasha nawe mfasha kabisa kandi nabo badufasha ko barafashije none gasina nijya Ornella kubgawe byarakoroheye cyane ariko niko abandi bantu usanga bitaborohera bega wewe byo byaratumwe ni kugira bakorohe bafite biborohere no kuzakira muri filime yawe ko turumva yuko ayo mazina y'abantu deja urumva yuko ufise ikintu cyane bubatse muri filime yacu ego wewe ukaba uhitangura kuri filime yawe ya mbere bikaba byarakoroheye kuza kubakinisha ego ayo mafaranga wowe warabahaye bangana cyari kijamba narabakiniye nanje shaho ariko genda kwa Bendoy usanga nera naramukiniye cyane genda kwa Dani naramukiniye mu vyiwe kwa Gaga naramukiniye mu nzira karengane none guteje nanje hogera ko ngira ni bamfasha ariko nawe wabakinira urumva baraguhemba nawe ataguhemba menshi nanje rero narabikoze bitesha Chachionera baragifashije nicahemvye warabaruhishi ega nawe ibyo bakoze ibyo nakoze hamwe utazobashibira oya ibyo bakoze ibyo nakoze bene nukurega je sindumwana mubi bazokwica ugomba kumusaraba kandi dukundana nawe mwe turakundana murabizi Geisha kuza tevide kuri gatanu indwi no mutima yose kuba twifuza yuko tukuma tumfashanya sibira ga Ornella tunasayidizana tujue tumenye yuko no munsi nimba no munsi Imana yampaye tumika gwana ko nabantu sibyo no yego na cyane cyane kuko nubuzi aho zo kwisanga ejo hawe imbere naho ushobora gusanga ujya wonse gufasha ukishoboye ari we yagufashije nawe imbere niyo mpamvu twatwiye kumva ko umuntu rero wese bafite agaciro ku buzima bwacu kabisa mbega ibikorwa bikurikira kuri Ornella bizameze gute izo ari parti kurikira y'icigwa canke bizameze gute yego nzomanda ndakusukemo ikindi cigwa parti ya kabiri hama cyangwa seri urumva yuko kizuba ari fire nuko Imana icigwa basha atanzigo irimwo ko no kumana nanzigo vugisha kuri wowe iravye n'icigwa ni wabonye ko ari bien ni film ya Butamusana ne wumva ikuwa Butamusana wicaye ukurayira bavire muraryoherwa kabisa urakunda gutwenga cyane gajene rero vyibuha gutya nakunda gutwenga rekana amugabo nibavuga ko ari umunezero sivyo none gahunda ariko kuri ruhande umuntu acifuza kumenya mbega nivyo bikorwa bikurikira tuzoguma tubonamwe babandi nyene bagufasha canke abandi nyene bamufasha canke uzokira abandi bantu bashasha bakiri hasi kuduza mu bizongwa bija kuri channel biragoye oya nibaza ko tuzoza turavanga twoma turi babandi zameze neza cyane mu yindi instance mu yindi nzira tuzi yuko bizimvye cyane urabona ko uzobandanya Imana izonshoboza gute wowe yumvira nukuri we rikana birenze ni Imana gusa nasi yuhimiyaga tukabona gukora Imana tu episode imwe ku matwa nsumira ngo urashobora gutwara no ya partie yashobora gutwara no miliyoni zitatu canke zibiri bivana no kuno wayikoze bisunze no kuno muhemba abakinyi no kuno wayikoze ibintu birimwo ibintu nk'ivyo yo gusa nyene birazimvye utaweza kweli nzogerageza kaga partie zo shukajya peti nzoronka kandi Geisha kuza tevide kuri gatanu indwi Ornella ariko aratubwira kubyerekeye filme yiwe icigwa urumva kuri rwego kuri YouTube yiwe kandi abantu ko arikurikirana ku bwishi twisunze twarabakena aho yavuye n'amasaba yikreye ko naho cene igeze ukumva yuko abantu bakora kurikirana filme yawe cyane ku bwishi bitandukanye n'abafite subscribers benshi zibafanye ubusa
ariko wewe ukaba ufise Ufise subscribers ubusa washira ko filme ikaba yamaze kurenga ko igihumbi n'ibindi yaba views n'aba subscribers bakoragera mu igihumbi na sivyo ariko urumva yuko wakoze ikorwa ciza ngo bandanya kumurevyo byo usumbiriza bizocamwe mwumva no hagarika ntucike intege ufuma ngurisha ico mfise ugurisha iki no nimba ari kirato nduba nambaye ndakigurisha ndagihombeshe makenya nimba nimba ari agashaneti nimba ari niki zofumundandaza vyose ariko abafana bawe bihereza yego kabisa none warumvise kimbe haye oya nabise abafana nyene urumva abafana uzobahereza fi okay ari byo utahuye oya wewe gusa nasiguro no kijijwe nakumvise ndiko ndavuga amen tunasema amen haleluya tiravugwa mugabo burya zarazivugwa kandi babigira kare na bibiliya baristwara na bibiliya bakazigendana nyine basumbwa n'abatazigendana cyakunambiye gusanga umuntu arasenga bivuze ko korera imana yego yinyegeje mu mana birashika birashoboka uyu muntu kwere none rero wibaza ko uwo muntu yohanwa cyo kimwe na jewe ntakijijwe bihana imana izotanga navyo nimbizo tubabarira nimbizo duhana kujya tukuvyumva sinokubwira n'amakuru maremare kuburyo umuntu yinjiye muce numva umutwe wanje kurayayuka nukuri kuyimana kumbe ibyo bintu byagiye birishije rero nyata oya navuze muri rusange navuze muri rusange abantu babesha bakijije badakijije nkawe wewe niwe nayimvugiye urumva rega ndaje ndimo muri ibyo bintu byose nuko nyene nasivye nyene urumva nyata ni danger ndamaba yes ariko kuri ruhande Ornella amarere y'isi ariko arakurikirana cyane ku bwinshi abantu bakora yakunda bizere ko muzobandanye no muvuduko urumva ko muri tanga ariko ntaje muraronka bizere ko muzobandanye kasizoronka ngiye tuzoronka aparangira muzoronka tuzindere kuko ibintu deja uturavye ko mu byitangira nizere ko yakeke chose mubona ko mu minsi iri imbere nawe mutarakibona neza ariko murakibona mu myaka iri imbere kandi ibintu byose utanguye nyene ni polipoli no utangura ngo ushikuronka canke iki usanga utafise n'utabigihaye n'agaciro ivyo waronse ukabifata nabi ariko ibintu bije buhoro buhoro ni bien kabisa wifuza kurikirana filme ya Ornella Mutoni genda kuri YouTube yiwe ya Ornella Mutoni official uri subscribe sivyo none hama filme yiwe iriko yitwa ICIGWA mbere kuri ICIGWA gaho turi mu isi nyene y'ibyo kwiga ni true story oya yarakubaye ko mu buzima oya bene nuko benshi filme mugenze gutangurira ko bari ibintu byababaye oya je sinzokwikina ngo nikine nyene ubuzima bwanjye bwande wapi bijye tubona muri ICIGWA sivyo byakubaye kiretse mvanze ngashiramo dukenya ariko sinobigira vyose nta duke turimwe muri ICIGWA wapi wanje mengo tubwire ndakubwira iki niki ushaki byari bimeze gute byari bimeze bien ndashima imana ariko muri ICIGWA n'ivyari bimeze neza turayibona bitangura nabigahera neza nta kintu na kimwe kiba kibi ben oya imana iravuga ngo baba mijambo y'imana iravuga ngo dushime muri bibi no mu vyiza none gute vyo bari bibi mucigwa umuntu akasha kwiganyira no gushima n'imana nibigenda nibizi gituma yabigenjeje kujya bigende kujya nawuzi impamvu rero jewe yabi bibi yabi vyiza nakugenda bica amazi bibi banzi ko imana ifise impamvu kandi bikora sivyo none yesati rero muri ICIGWA si true story yawe wapi kuri kutashinya gukina ubuzima bwa ko tuzi ko benshi iyo batanguye gukina filme bahera kujya buravanzi burayobeye atari umunanzi niyo bapfa bumenye ariko tuburimwe kweli urashimwe nka twifuza kukumenya basi gutahura nk'ubuzima waraciyemo basi na bukeye nakahe ga scène canke kaga party kuba gasa n'ivyo waraciyemo ubu dufashije cyane navyibagiye urikoma urafise ukuntu ubwikoma ngunje ndavyibagiye ndibagiye na filime ukuntu imeze shabeni kiganiro kigeze kure tuzobivuga hanyuma we ndumva ushaka ko dushinga inaye n'ibirebire umuntu abivuze yo kwicara tworira twotwenga ni birebire nawe ni nkuko ariko urabitwemere kuzabiduha iki kuko Ornella kuko deja kuko ari kintu abantu batazi urabona yuko jewe ubuzima nshobora kuba ndiko ndaba muri munsi muri step media kabiri gatanu canke muri carrière yanje ya journalisme yo kuri YouTube kumbure hari umuntu yoba noyitanga hari umuntu yofasha yoba ashaka kubibamwo canke iyo ariko arabibamwo atazi ukuntu bibivamwo kuko benshi babona mugaragara ukonye kumwe mufise ingufu nyinshi cyane mu mutima bon mugani vizi ugiye gukora ikokuka banza ukagisengera ukavuga ati mani igikonge gukora hagira abantu kiza gukiza rero mvanze manda ndabisengere haba ndabivuga
nagira urabisengera oya mu kubivuga kugira nangi nahe ndabisengera mvuga ati nahe rero igira abaniza gufasha kabisa aho nera kuko bivuze twaga byinshi twoheza ariko tuzorondera umwanya mwiza turuvuge kuvyerekeye intaye yawe urakoze sivyo no uramenyemere ananicheka kyangu oya urumva nyene nzobisengera ni bien Imana itavyemeye ntibizoba Imana yaravyemeye Imana yaravyemeye ko tugihumeka yaravyemeye shayi bizokunda nakunu uzobikoreje none ejo dukore content ivyiriki oya baseka nzobikina muzobiraba nzobikina muzobiraba warase ko bitubwira ko wabikinye nzobikina mu birabe nzobikina ko zatemeye aratumesha ekanaje yes ahone ndagushimire cyane ahone merci nawe be tumirira abantu ko baje kugira subscribe kuri YouTube ya yego reka tubibutse niko Ornella Mutoni iki kiganiro mfite nashaka ko tugikora kuvyerekeye YouTube yawe cyane cyane kuko twararonse amakuru yuko YouTube yawe yaragize ikibazo urakre yindi nshasha kandi turazi neza yuko YouTube ngaho uri kugira ngo iduge hejuru arabara kazi karekare siponsora nashimye kukurondera kugira ngo promoting filme yawe promoting na YouTube yawe kandi Steph Media murabana beza aka nabonye muri community twebwe dukora akantu kameze gutya umwana ashiriye muri community ndabashimira nukuri merci again basi ubunyeretse ko ibikorwa ndiko ndakora ari cyiza kumva ko mfasha kanshirayo ni benshi bafite community mbwa batabikoze kandi ari abagenzi mbona nimba mwarabikoze bakora vyiza n'abandi babikoze bose barahari nukuri mwarakoze kabisa yese kandi Ornella ni kintu abantu batazi uno munsi turi ngaha ijo zatura hanze yego tuzi profile ya Ornella imisiri imbere sivyo no sinzogenda ndakuvuga nabi cyangwa ndagufata nabi kuko sinzi bizohura navyo imbere na cyane sivyo none kuko ngaha kuri no turi mu cigwa turi n'ingenzi turi mu cigwa dukomeza kwiga mu cigwa dukomeza kwiga stati yiwe akubwira ati mama Ornella yagize ati hari umwana umwe yigeze yiganira sivyo uburyo abandi bana bigana kirundi kiragoye hari umwana umwe yigeze kwiganira sokuru wiwe uburyo abana bigana ku ishuri bamusotora bamucokora kwiwabo ari abakene kandi se ari umusenzi kandi buri gihe iyo yasinze ataha kubita mama wiwe sokuru yumva uburyo umwana babaye aramubaza ati none abo bana babimenye gute ivyo vyose ati hari inshuti zanje nabiganirije sokuru aramwishura ati abo bana nakosa bafise ahubwo wewe wabibabwiye ni wewe ho guhangana n'izo ngaruka z'ivyo bibazo witeje ati mu buzima si ngombwa ubwire uwo wizera ngo muremeke ivyawe kuko abuganirira bose nibakugirira impuhwe nk'uko uba uvyiteze yari Ornella Mutoni official abaganiriza ku vyerekeye icigo kumbure umuntu iyo bashaka gutahura yotahura neza akagenda kuraba filme icigwa sivyo none ngaho neza yego ariko urumva yuko naka message gakora ku mutima tumenye kuza turagira ibanga sivyo sitwe kuza turabwira abantu kuko bagiye twita ko abagenzi usanga atari 20% barashaka kuba bakumva kugira imwe bakumva ko gufasha ariko 70% ugasanga nibo babishimiye ivyo uri kurababwira ivyo navyo Ornella akaba yarashimye kubishira kuri stati no kuri ku rubuga rwiwe biva bahizigi umwanya utari muto arikuye filme yiwe kumbure iyo bara blessure cyangwa deception yararose kugege filme tutazi ariko kumbure nari kuvuga ishigwa je suis sûr et certain n'ibindi twarabimenye no mwaka twamye tubibaza mu myaka iheze Neko mvuga icigwa. Kuvuga icigwa. Neko mvuga icigwa. Yego. Ariko ntaco reka tubifate muri yo nzira tuzobimenya tu uko bizobimeze kugenda. Ko turazi ko muca mu bintu byinshi bigende bigoranye sivyo none. Kandi twizere ko byose muzobitsinda. Sima amen. Amen. Sima hallelujah. Hallelujah. Case. Ukoze step kuri gatanu indwi je ndagusaba yuko waja ubunyene right now. Uje kuri YouTube channel ya Ornella Mutoni official ugire subscribe. Ugende kuri Facebook yiwe yitwa gute Ornella. Ornella Mutoni official. Ornella Mutoni official. No kuri Instagram urayikoresha. Official nakariko ni Ornella Mutoni. Kuri TikTok narakubonye. Ornella Mutoni. Ornella Mutoni. Numuri bamwe bakinyi bamaresa nzo bafite nivuga imbuga nyinshi ngurukana bumenyi ko ni benshi cyane izonye batabikoresha. Bazikoresha YouTube gusa. Mugabo wowe urumva yukurana bitahura ukoresha social media. Tugushimire cyane Ornella. Merci nawe ndabashimiye cyane. Kumva mwanumiye mu bwami bwa Step Media 257. Ndabashimiye cyane. Ako baragakunda 257. Yego karatesa.
ariko nuko urakavuga umanzi kana kabiri gatanu ndabashimiye rero cyane kandi ndavuga ko ndabakunda yego cyane pe ndabakunda kabisa Jay ndakubwira kandi Ornella n'umuntu w'abantu asanzwe akundwa n'abantu na ni Mutoni asanzwe ari Mutoni nyene n'umutoni shabugufi nyene ni Mutoni nyene urumva ni Mutoni nzira n'umuntu yes n'ubutoni bwiwe nyene tugushimira cyane twakwifuza ubundi zo dumwanya cyane ndahaye kandi tukwemerera yuko ibintu byose uzokora step bigera inyuma yawe merci kabisa zosubira no gutera bagirwa subscribe bye bye